Hello hello guys, karibu kandi kuri Mike and Mind Media. Nkuko twari twabibemereye turagarutse tuje kubashikiriza ikiganiro kiryoshe. Ndabazaniye n'umutumira adasanzwe. Hariya ngo witwa Je nitwa Amandine hama nkaba ndyohewe kuba natumiwe ngaha anye muri Mike and Mind Media hama nkaba nizeye kandi nzonezerwa kuzoza ndagaruka. urahora komeye. Nukuri ndashima. Yeah, Meze neza. ndabona naga freshe ka kwishi. Nagerageje. Nari naje ngaha naje niteguye. Okay. Reka twinjire rero kuri sujet yacu. Sujet twari twateguye ni sujet ivuga kubi wabo n'umugabo canke kubi wabo n'umugore iyo ugize mariage hagiye nyene mu kigira mariage après nka une semaine deux semaines ukaza wumva abi wabo n'umugabo baje kuba iwanyu canke abi wabo n'umugore baje kuba iwanyu. Twashaka turabire hamwe intambamyi nziza, donc iciza gihari canke ikibi co kwakira abo bantu muri ico gihe. Ni zihe ngaruka ziba kuri kote y'uwo muryango mushasha uba ugiye kwiyubaka? Ku bwanje inyishu yayo iroroshe. Ahubwo ingene iyo nyishu yakigwa nivyo bigoye. Nivyo bigoye gutahura canke nivyo abantu badaba badashaka gutahura. Kuko wamaze gutanga precision ni mu gihe abantu ariho bacubaka. Ego. Hama bakaca baronka abi wabo ari abi wabo n'umugabo canke abi wabo n'umugore bakaza kuba ngaho. Jewe ku bwanje si wo mwanya. Urugo rwubatse n'urugo rushasha. Nurugo nabubatse bonyene baba batazinanye. Ego. Nurugo nabubatse bonyene ubwabo baba batazi ingene bameze. Ingene bazobana, imibereho yaho ingene izogenda. Imyaka ya mbere. Ndetse kuvuga umwaka wa mbere ko benshi barakunda kuvuga ngo rero iyo myaka byoroshe ko mwigana, ko mumenyana by'ukuri iyo muri babiri. Kuri wewe uvuga yuko uri contre yabo bantu kwakira iyo miryango, donc bobanza bakarindira bakiha igihe cyo kugira ngo bigane? Nk'umurundi kazi biragoye mvuze ndi contre. Umenga ndi umuntu nanse yuko abantu batanga indaro. Umuntu yikunze. Umenga n'umuntu mvuze nti ivyo nkuko bivuze nikunze umva ndanse gutanga indaro. Ico sico nashatse kuvuga. Jewe ndi umuntu nemeza yuko gutanga indaro bitanga umugisha. Ego. Mugabo ikintu cyose n'umwanya wacu. Ego. Mwebwe niho mucubaka. Abi wanyu baraje. Wowe ntuzi ubwawe ingene hariho ivyiyumviro ubufise, hariho uburyo muba mufise. Uba mugabo ubwo buryo ngene buzinjira mu rugo. Uzobimenya mu nyuma. Ingene wewe uzokwitwara uri kumwe n'umugabo uzobimenya mu nyuma. Ingene umugabo wawe azitwara uzobimenya mu nyuma. Ingene uzobimenya ingene wewe hagize ikiba ntazibana zidakomanya amahembe. Ingene muzotorera inyishu ivyo bintu ubimenya uwo muntu muri ko murabana. Biragoye iyo hari umuntu w'iwanyu canke w'iwabo uwundi muntu ahari. Ico ni cyambere. Ikindi naco urugo ikintu cyambere kigubaka no kurukingira. Kuruproteja nivyo nshatse kuvuga. Yego. No kuvuga iki? None wewe nk'ubu hageze uvuga ati nagerageje kuko hariho nkuko navuze nti sinovuga niyo navuze ndi contre mugabo ntari contre ni kubera hari gihe vraiment uwo muntu uba mugomba mwakire atakundi kuntu utegeza kumwakira. Ego. Mugabo ngaho naho curaba ngomba nakire nde. Umuntu kuko ari wiwanyu uramuzi ngena ameze. Uramuzi ngena ameze mbega uwo muntu no mwakira. Mbega aje kubera iki? Mbega nta mafyeri agiyemo. Surtout ko hariho abantu benshi usanga bakira abo bantu ugasanga haciye hatangura kubaho ibibazo entre ya mwebwe nyene mwe mwabakiriye. Donc ugasanga nk'umugore ntibumvikanye n'uwo muntu bazanye canke nk'umugabo nawe ukaca usanga
atanguye kuraba ngira ngo uhora wumva nk'abantu bakiriwe na banaka ariko ugasanga batwaye inda zabo bagabo bo ngaho nyene donc haba harimo ibintu byinshi. Ni bimwe nako ndavuga utegeza kurukingira naho jewe nk'umukristo novuga ntirusengere hama mugabo mu kurukingira naho ntushobora gucoka wakira umuntu utabanje kwiyumvira. Nico gituma mvuga nkuko wavuze wa appreciate vraiment uti ni urugo ruba rukiri rushasha rugitangura urugo rugitangura ruragoye kugwinjizamwo intuzenya uwundi muntu kuko mwebwe ntibamuzi nanye aho onye sinda ntimwaharuye naho mugomba hari n'abantu batagira aho bakirira abantu ugasanga babaraza muri salon, hari n'abantu batagira urumva nta sinzi ngene no kivuga mu Kirundi ugasanga nta intimite ihari naho nako ndavuga ati mu urugo rugitangura abantu bategeza kwigana umuntu mumenyana gute nuko muronka intimite mukaganira mwisanzuye biragoye ko je nawe tuganira ibitwerekeye turi babiri tureke no kuvuga ngo tuje turubatse hari hundi muntu wa gatatu hari ikiyago cya babiri hari ikiyago cya batatu biragoye kuzoronka ikiyago cya batatu cya babiri bambe iyo hari hundi aho kandi hari igihe ikindi kibazo kica kihaza mbega mugomba mwakirende nuwo muvukana mbega ruwo muvukana ni mukuru wawe canke ni mutoyi wawe kuko ingene uzitwara imbere y'umuntu wakiriye biraba influence n'uwo muntu wakiriye igihagararo afise imbere yawe mukuru wawe wamye umusonera oro mu rugo rusha urugo ari rwo rwose n'abantu babiri umushinga ntahe ari umutwe w'umuryango hamwe n'umufasha wiwe amadecision yose afatwa n'ayabo bantu babiri hari igihe usanga abo bantu babiri bo nyene ubwabo ibyo muri ko murashaka gushikako mwebwe nyene ugasanga hariho aho ntimwabihurijeko. Hari igihe ushobora no guhanuza uwundi muntu, hari igihe uba tonahanuje uwundi muntu muga kubera wa wundi arimo asanzwe ari mu rugo yavyumvise atanguye gutanga ivyiyumviro ntavyo mukeneye cya gihagararo rero nako ndavuga kiri hehe ugasanga ari muntu wewe usanzwe mukuru wanje je nkuranda mwubaha mama wanje canke umuvyeyi wanje nkuranda mwubaha mugabo iyo umaze kubaka mu rugo ategeza kuca yemera yuko nta jambo hafise kubisanzwe atari hawe nta jambo yiha atari hawe mugabo rero ko muwe muriwe aho mpagaze ku muntu wewe afise igihagararo kindi ko muri we abari wa muntu na wene niko yakuze sinivyo yigirisha niko bimeze niko yakuze wewe akubariye ikintu ugikurikiza ugasanga nawe nivyo abandanya akora ni hahandi nakubwira hari gihe uba usanzwe uzi neza birashika ukabuza umuntu uti none ari uwo muvukana canke ari umuvyeyi wawe ari amanyama ubuyatsi cyane uwo muvukana uwo mwakuranye ubumuzi aji wawe bigenda gute atangiye kugira ya manyama bigenda gute ni hamwe uca usanga ibibazo vyadutse mu muryango naho rero imbere yo gutanga indaro no kwita ikintu cyose n'umwanya wacu umwanya wo gutanga indaro nuwahe ikibazo kica kigaruka mbega uwo mwanya ni ryari ofete hari abantu bari mu gisagara nibaza ko urabizi igisagara ca Bujumbura n'abavyeyi bake bakivukiyemwo tureke n'abavyeyi n'abajene si bose bahavukiye ko tusanga rero uwo mwana afise umuryango donc uwo mugabo yagize mariage canke uwo mugore yagize mariage afise umuryango ruguru yavuye ruguru ubiravye gukura umwana ruguru ni nko kuva i Bujumbura umurungika i Burayi rero birashitse uwo mwana umukuye ruguru donc uravuze ati okay genda kwa nyogosenge canke genda kwa so wanyu donc barakurungitse so wanyu canke nyogosenge barakureze urakuze urumva yuko uri oblige nawe kuzogira uzokura ruguru iwanyu kuko novuga gute ni nka investissement bagize yego babiteze nawe ikintu kizokuvako yego ushitse mu gisagara
uragize mariage peut-être ko umukobwa atazi ibyabaye kugira ngo ushike muri ico gisagara canke umukote umuhungu nawe atazi ibyabaye kugira ngo ushike je nafashe kuri kote zose zibiri ego urashitse ubuzima ntibworoshe donc mugize mariage birashoboka ko n'umugore wawe adakora muri za 2 semaines ukabona abantu so wanyu hariya ruguru aratangura kubwira terega agakobwa kanje ino vyaranse iyo niyo ntuze bakunda gukoresha bose ego agakobwa kanje vyaranse regura raba ukiyumvira ingene uzobwira so wanyu donc oncle wawe ukiyumvira ingene umubwira ati erega ntibikunda kandi nawe uzi ko wafashijwe bikakugora wewe wagize mariage sibo bagize mariage ico nico cambere ifo ko bagitahura gufasha ntibisigura d'abord yuko umuntu ategeza kuza kuba ngaho wagize mariage wagiriwe bakwe Imana yaguhezagije umuntu mwubatse iyo utagira mariage baba bakiri hariya anya so kuvuga ngo ntiboza mugabo nibaze ku mwanya wabyo nibaze ku mwanya wonyene witegura nawe wariyubatse ifo ko abantu batahura yuko wewe wagize mariage sibo bagize mariage kandi gusaba siko kuronka benshi baje kukubwira ico baje kugusaba umenga ntibaravye kuri kote yawe nawe yuko ubishoboye ntibaguha n'umwanya ntibaguha n'umwanya ntibaguha na opportunity yo kuvuga ati oya burya oya so kuvuga ngo uramwankiye nibaguha wewe nubanze umenye ubanze ushike urugo umenye ibintu ngene bipanze ivyo ari byo kandi muri bashasha mwiyubake nimwe ntimuzinanye kumenyana ni bimwe ijambo nakoresheje ni intimite murakeneye intimite muganire ahariho kandi muganire ahariho kandi kuganira iyo umaze kuronka abantu baca baza kuhaba ucumenga intimite yanyu ni mu cumba gusa ego intimite urumva ifoko mubaho ukumva yuko ari wowe ufise decision ukumva yuko tibi bintu bipanze uko ukumva ati uyu muntu noronka umuntu no mushira ha wowe nyene ugatangura kumva yuko urugo uriko urarushika ugatangura kumva yuko umugabo nsigenda muzi ngene ameze umugore nsigenda muzi ngene ameze wa muntu ngomba nzane na wene ndamuzi ngene ameze mu gihe umuzi rero urya ukuntu yitwara n'ukuntu uwo tubanye yitwara ndabona twobana kandi ifoko n'iciza cyuko abantu babanza bakamenyana hari gihe umuntu kuko nkuko nabivuze mu ntango y'ikiganiro umuntu mumenya mu bana yego hari gihe usanga rero wa muntu ushitse mu rugo ugasanga wa muntu hewe si wa wundi ugasanga nawe nafise ingeso zidashobotse ugasanga canke afise ingeso zishobotse mugabo ashavura nabi ashavura n'ingoga abantu turatandukanye ugasanga ahubwo na wa wundi wagomba uzane aje kumera yoza ngaho yoza kumerwa nabi wabivuze nawe uti hari gihe abantu baza ugasanga wakiriye umukobwa ugasanga umugabo wawe bagiye mu vyabo ni navyo novuga ko ari navyo byinshi byama vyashitse mu gisagara ca Bujumbura ofete kubera kujya kuzana nk'ujya mwana w'umukobwa wo mukuye ruguru hari ibintu byinshi atabamenyereye ashitse mu gisagara arabadepeize nyine akahabona nyine utuntu twinshi tundi dutandukanye n'utwo yahora abona hariya ruguri wabo rero ugaca usanga wa mugabo nawe ko mutari bwanigane ngo namumenye koko uwo ari we aciye atangura guprofita muri novuga gute kwa kutamenya ko wa mwana avuye ruguru atanguye kumushukisha utuntu dutandukanye jewe kuri ico kintu uko mbona nuko nimba mubana koko nimba mushinze ugo rugo tuvuze kuri ya kote ya intimite iyo intimite ni muyiha agaciro kuko nta gaciro abantu benshi bayihereza babanze bayiha agaciro bumve ko habaho igihe cyo kwiryohera nk'umugore n'umugabo batwaranye bakiri bashasha vraiment baba bakeneye umwanya wabo umwanya wo gutembera umwanya wo kwicara muri salon bakumva ko bari kumwe umwanya wo gufyina ya intimite twavuga hariyo intimite y'umugabo n'umugore umwanya wo kubona ati uno munsi bavuga gute nta muntu
ntushobora kuguma ku muceri n'ibiharage ukavuga ati uno munsi nimba twari mu cyumba uno munsi izi ntebe mbega ko twazikoresheje umuntu zimeze gute ese umumenije ntiyatureshe urabyumva zinakomeye waguze itapi voila ukaraba yuko idatasha n'ingoga hari ibintu uverifya ufite ibyo byose n'ibintu rero warashitse mu nzu ugasanga inzu nyinshi dufise duharure kuri basique deux chambres abantu bashika ubwo nyene bariko barakwereka inzu bashaka kubwira ngo icyumba principal ni iki c'est vrai ni kubera ari gukoya vyubatse mbega wewe wahinjiye waharyamye urumva yuko umenga nico ari principal uravyumva wagiye mu kindi mwakinye hariho utuntu dutegeza kuhaba ivyo bindi nakubwira ivyo bintu cyo vuga ati umugabo yaje yatanguye kuraba umukobwa canke hirya canke umugore uhoho bacha nta nukivuga umugabo gusa n'abagore ngo bisigaye ku muntu tunze ngaho urumva shatse kuvuga nti none uwo muntu mutabanye mutiga kuko umuntu ujya umugabo wawe mutangiye kuza murasohoka kandi rero burya rero sinzi gituma amasorti mukiri fiance sico kimwe n'amasorti musigaye mu bana ico kintu rero ni kintu gihari aranagabanuka ahubwo arahera hari n'abavyibagiye biheruka biri muri fiançailles mukiri muri fiançailles amasorti nkayo araba wewe gusa kuko buri ntabarakuronka wewe nawe ntuburamuronka kandi nanje ndikumvuga ku makote yose mugabo rero numva biragoye kubona yuko umugabo wawe araba hirya no hino cyangwa umugore wawe araba hirya no hino yego mugabo iyo maze kubaka urabona yuko nk'ubu mwicaye ahantu arakararaba mu serveuse urabona yuko umugore abonye muhungu arenganye atanguye kwiyajusta uraza abakobwa ngene tumeze atanguye kwiyajusta ukabona ati uyu muntu ninazana ko asiga tufatari nk'umukobwa mbenga ko akunda abantu bameze bateye gutya ninazana mon frère ateye uko oya reka basi ndabe mon frère hako yoza kuba muhira atume agenda kuwundi muntu canke mfume ndamusabira handi canke nimba afise uburyo ndamupangire aho ni mu gihe ufise uburyo utabufise jewe tuvukana mandi je numva ico kibazo nticoba kinini cane kuko uko biri kose urashobora no kumufashiriza muhira urashobora kumufasha akagenda akiga muri interna nziza canke ukamufashiriza hajya muhira n'abavyeyi nabo wicaranye nabo urashobora kuvugana nabo kandi bakavyumva ikindi najo jewe ntaridako ufite ikintu niyumvira ruguru gituma barungika abana babo Bujumbura nuko wewe washitse Bujumbura warabibagiye nta makaye ubahereza nta turatu bahereza nta ka uniforme byose warabibatanye mugabo babona yuko bari ruguru bya bindi byose bagashobora kubironka bakaronka amakaye bakaronka uniforme nibaza ko bo kumva yuko na hariya bashobora kuhigira je sindabibona uko ni hariho kwanki wanyu ico ni cyambere ufashijwe kundi wanyu wavukiye Bujumbura wavukiye ruguru kundi wanyu uri karagufasha ariko agufashiriza aho uri nta na kimwe emera ico kintu agufashishije kuko nico ashoboye umbariye ati nashaka ndagufasha nashaka nze uzomfashe nige amashuri hari abantu bitwaza ko nige nanje amashuri ameze neza ndababaza ikintu kimwe aba bavyeyi bacu biza amashuri ya ntibamanutse baje petetre gutangura ama université benshi mbega amashuri abunyera n'agaterme abantu basigaye bakoresha ngo abize kera yego ngo abize kera abo bize kera ntibiga bari hariya anya ni nabo bize kuri ya mashuri twirirwa turagaye urazi igifaransa uhuye n'umutama ari n'umuzamu kera vrema abantu babazamu wararengana bakakubwira igifaransa ukumirwa ubu unya n'umunyeshuri ntakubwira none iyo Bujumbura umuntu ariko aravuga ngo ndaje ngo nze kwiga amashuri meza ntaye hari kwiga ni wewe wumva ni wewe utahura yuko nshaka kwiga kuko ishure rirahambaye ndafise ico nzorikuramo rero uwo muntu numufashirize ahari mu gihe uravyumva nawe we munyu arashobora no kuzoza mugabo akaza mu gihe witeguye mugabo akaza mu gihe nawe usigaye ubona ibintu mu gihe nawe usigaye ubona ati ego arashobora kuza iwacu canke arashobora kuja kwa naka arashobora kugira gutya na gutya muri make rero twavuga yuko imbere yuko umuntu atuma kabiwe donc abiwabo baza kuba mu nzu z'umuntu canke yaba kuri kote y'umukobwa canke y'umuhungu bobanza bakarindira bakiyuba donc nabo ubwabo bakabona yuko bari capable yo kwakira wa muntu bakiyubaka uzi neza yuko hariho abantu bimukana mariage itaraba cane hari abantu bimukana mariage itaraba na cyane nk'ubu ari nko kuri kote
uzobana nabi wawe n'umugabo wewe umva wewe uza uza baramaze gushika urumva none gasha ugasanga ni wakweretse aho isahani iri ya sahani wagura ugasanga ni wakweretse kuko mwe naho usanga baca kuri bagufasha mu minsi ya mbere wowe ubiguze ringe tubipange donc si wewe uzi aho ibintu biri urumva kandi mu gihe arabi donc urumva wewe kandi arabi wabo n'umugabo wewe baca hari ukuntu baca bashaka no kugira urumva ugendere ku mategeko yabo ariwe mutwe w'umuryango wewe bari kuri kote iri fo suko nibareka abantu bubake nibareka abantu banezerwe nibareka abantu babane nibareka abantu bamenyane niho umuntu azogira inguvu zikwiye z'ukwakira n'uwundi muntu kuko iyo wakiriye umuntu ukamwakira nabi muvana ko nabi ego oyicococo tugaruke ku kibazo ca ba mabukwe abantu benshi iyo mabukwe aje kuba mu nzi wawe biba umuriro ugasanga na wa mugabo mwahora mwumvikana ibintu bitanguye kuba nabi kubera ko umugabo we ubwiwe aribura aravuga ati basha shigikire mama umugore biranga shigikire umugore wanje mama nawe nzi wandamutaye donc akabura ni nk'uko umenga baba bamugirishije shwa y'abantu babiri donc ikibazo kitakiza kubera iki uyo mabukwe wamuzanye muri iyo nzu kuko burya ni kujya bavuga ngo inkuba zibiri ntizisangira ibicu bamaze kuba ari abagore babiri mu nzu kugira bumvikane biragoye haca haza ikibazo rero ni kubera iki wewe uri umugabo cyangwa uri umugore wemeye kuzana mama wawe akaza kuba ngaho muri iyo nzu ni igiki cokogwa kugira ngo omo ivyo bintu umuntu ashoboye kuvyevita kuko nukuri ni gake uzoshobora kubona mabukwe n'umukazana wiwe babanye mu nzu ibintu bimeze neza mu nzu imwe urazi ikintu nasanze hari igihe n'abantu usanga bapfuye ubusa ugasanga bapfuye iki nk'akantu ugasanga nk'ubu wowe uri nk'umudamu hari ikintu ubwiye nk'umugabo dufate umubwiye mugabo no musi watashe utevye uraraba n'ukuri ubigabanye ako n'akarorero akaca kubwira nk'umuntu w'umugabo ugasanga kwishyuye nabi ya bindi nyene wamubarira ugasanga mama wiwe abaye ngaho ambwira ariko aya masaha wewe wayabonye ejo kuvejo utanga aya masaha utayatashe sinzoba nkiri mama wawe ukaca usanga kuva ico gihe aciye atangura kuza arataha hakiri kare umugore ati jewe bya bindi nyene navuga yego kwa kundi nyene nabivuga intambara bitanguye mama wawe arakubariye uravyumvirije ivyo bintu rero biva kuki nukuri umuvyeyi ni kuva mu bwana ni kuva mu bwana wewe utaranaca ubwenge waruzi kubaha mama wawe ntushobora kuca waduka umuntu yakureze kandi yakureze neza uce waduka rero ngo ni kubera ngo nagize mariage ngo nindeke kumwubaha biragoye yego hariho kandi n'ukuntu kundero twarezwe hariho n'iryo umuvyeyi aba ari mu makosa hariho ukuntu dufise tumubwira mugo uwo mwubatse muramenyeranye uramubwira hari ikintu umubwira ukaca umubwira ati wanashaka ukaca umureka akagenda aho ni mu gihe urumva ugaca usanga rero ingorane zivuye ngaho aho rero ni mu gihe nabo abo babiri mama wawe n'umugore wawe canke mama wawe n'umugabo wawe nta n'amakosa nta nico bapfuye gusa ikintu ingorane habaye nuko umenga wewe wumvirije umwe kandi ari cya kindi nyene kandi ari ikintu kimeze neza aho rero iyo bapfuye ibintu ni ingorane bimwe bavuga ucubura aho uja mugabo uri kuraraba je nibaza ko hariho kudatahura kw'abamama cane cane donc abo bamabukwe hariho ofeje ndiko ndagaruka ni bibazo usanga biza kuko ako nakaroro gatoyi warutanze uri kuraraba kenshi mabukwe hari igihe hari ukuntu ashaka gufata umuhungu wiwe nka kumwe bari kumwe bwa mbere atararongora yego akumva ko n'ubundi aracara umuhungu wiwe yego
nivyo aba ari umuhungu wiwe mugabo ujya muhungu wiwe abasigaye afise novuga gute abasigaye afise ikindi kintu ategerezwa gukora akorera umuryango wiwe sinzi ngene nokivuga mu kirundi ciza nyene kumva yuko afise ama obligation ku muryango wiwe wundi nawe yashinze donc ntakiri wa muhungu wari ufise ujya muhungu wari ufise yarazi yuko umuntu afise ni mama wiwe niwe ategerezwa kwitaho niwe ategerezwa kugurira agakwembe keza niwe ategerezwa novuga gute arahembwa akamenya ngo mama arakeneye iki kintu ni wewe abaza ikintu cose mugabo no munsi kujya bakubwira iyo ugiye kugira mariage ati urahevye papa wawe na mama wawe urabareka bose ugiye ahandi hantu nuvuga yuko wa muhungu nta kintu na kimwe ashobora gukora atavuganye n'umuryango ategerezwa kuvuga ikintu cose yagikoranye n'umugore aho benshi bica bigaruka baca bavuga ngo ujya mugore mama yamuhaye imiti ntagifasha abiwabo n'umugabo bakaca bavuga ngo mama ngo ntagikunda mama wiwe nkuko yamukunda kandi c'est pas vrai uyo mugabo asigaye afise ibindi bintu ayandi ma obligation ategerezwa kugira asigaye afise ibyo yitaho ico rero nico kigora kumva nico kigora gutahura ba mabukwe kumva ko ategereza wa muhungu ategereza kuguma muri vya bindi ategereza kuguma yumvira nyina wiwe hariho ivyo amwumviramwo hari n'ivyo atamwumviramwo kuko aba yaramaze nawe kugira abana n'umugore ivyo nivyo bintu vya mbere biba bisigaye biri kuri we si urugo rushasha gwigana gusa nabi wanyu barakeneye umwanya wo kuyiga wewe mushasha wewe wubatse kuko batabamuhira baraza bakabona yuko intebe yawe nijya bakabona nabone barabona ngene urugo rwawe rugenda antuko urugo umugabo yubashwe urarubona rero donc bariga kuko baza ko hariho ukuntu umuntu yifatiye atari yiwe baba bazi neza yuko baji wawe ntibari wabo barafise rero ukuntu bazokwifata barafise ukuntu rero hariho ukuntu bazokwifata nkuko ndabivuze na mama wawe ubwiwe arafise kuzoza nka kumwe agenda mu rugo mu rundi rugo akifata kuko abavuze ati ahandi mu rundi rugo hariho ukuntu na wene aje mu rugo nijya bari bw'umwana wiwe nurundi rugo siwe hari ukuntu azifata twakuze batubwira ati hariho amakosa hariho ukuntu wifata mu nzu wabikoze uri mu rundi wagiye kwa naka ko baravyifata bari mu bantu rero hariho no kuyiga rero ibyo barako ravuga ngo urabona ngo mabuko avuze uku cyangwa avuze kuriya nukuri umuvyeyi umwana agoma ari umwana imbere y'umuvyeyi nashaka kwiza imyaka 50 80 imbere y'umuvyeyi waguma uri umwana kandi umuvyeyi arakubona ukuze ufise n'imvi aragira ya sanamu yawe ukira uruyoya agufashe gutya aragira ya sanamu utsitaye iyo utsitaye aguteruye aguma hari ibintu byinshi biza iyo uri kuraraba umwana wawe hakaza ibintu umubonye akuze ukaca ugira sinzi ingene bavuga mu kirundi aga flashback ubu ni wa wundi urabibona rero mugabo aguma afise ka kantu kiwe ko gukingira umwana wiwe aguma muhira kandi nk'umuvyeyi uguma ufise ka kantu ko gutunganya uri ku mwana wawe biri mu mutwe ni psychologique biri mu mutwe yuko ubonye isahani ushaka kuyitunganya ubonye kandi usubiye kuyibona itari mu kibanza usanga wavuze ati none umuntu agumagira usanga wabivuze mugabo rero ugasanga uribagiye birafata rero umwanya wo kwiga uribagiye yuko si wewe wo kubivuga si wewe wo gutanga iryo tegeko fuma umuntu urashobora gutanga impanuro shaburya jewe vraiment nk'uwakuboneye izuba nk'umuvyeyi burya ibi bintu bimeze gutya na gutya vyogenda gutya anya ukabivuga bukebuke abantu n'uryo bavuga ati umwanya ntukenewe gusa ku rugo rushasha umwanya ukenewe ku muryango hariho ukuyayata ubutakiyayata hariho amasaha ubutakiguma kwa mama wawe hariho n'abasore bahari bakuze basohotse bavuye iwabo
ukagenda ugaterama kwa mama ukagumayo mbere rimwe rimwe ukavuga ati no munsi ndaraye mugabo uravyumva iyo umaze kubaka hariho ukundi kuntu wifata kandi iyo baje iwawe bakabona ko bahava bariga uko nyene wowe uri kurigana n'uwawe kandi kwa kuntu wowe muriko murigana n'uwiwawe n'uwo mwubakanye hama mukaguma mwubaka ubumwe complicité ukwiduga muri wewe niko yasanamu ya wewe ukiri umusore canke inkumi itakibaho niko abantu basigaye babona bati aka kanyamuneza afise shasiwe gusa hariho rero n'ukuri iyo usigaye ubona uwawe umwana wawe canke uwo muvukana atera asayangana asa neza yarubatse aho uratahura vraiment ko afise urugo rwiza hariho rero n'ukuntu uca wubaha uwo bundi bubakanye ukaca tangira kandi nawe muri kwa kumwiga ukaca utangura kuza uramuha ikibanza kuko burya utamuzi n'iryo ubu akuryohera hari ikibanza ubutaramuha kuko ntubumuzi hari ibindi bibazo byibonekeza twama tubona ni ikibazo c'uko abo bantu wazanye babandi nyene wazana ngo ufashe urihira amashure wigishe ahubwo basigaye bameze nk'abakozi bo mu nzu ugasanga nimba wari ufise umukozi ahubwo uciye umwirukana ugasanga wa mwana ava ku ishuri agashika akora ibikorwa byo mu nzu canke niwe asigaye akurerera umwana donc bimwe vyokoze wa mukozi wahora ufise niwe asigaye abikora ukaca usanga no umwana mu ishuri no gukurikira ntagikurika ko ntaronka umwanya ahubwo uramuturubika ugiraho kumukoresha ivyo bikorwa ukongera ukanamuturubika donc kumutuka kumugira amajambo mabi sije ndagufasha iki cavuye ngira uramaze kuvyumva abo bantu nabo babwira iki burya jewe ngoma ndavyishura ikintu nyamukuru nabivuze hose ni ya ntuzenya yo kwigana yo guha umwanya urugo rushasha rubanze gwiyubake no kuvuga iki mpejeje kuvuga yuko burya muri uko kwigana sibo bigana gusa n'imiryango irigana be urazi yuko hariho amahirwe yuko ubahaye umwanya na wewe ubwawe utunzwe ubabona ubamenya hari igihe mu nyuma ushobora kuvuga ati cyajya ahantu je ntaho noja kuba kuko plus uko umwanya uhaca niko ugenda urabona ati muramwanjameza uku muramukazanjameza uku uravyumva hari igihe rero ucusigara ubona ati uyu muntu nukuri hano hantu sinoja kuhaba canke wewe nyene ukavuga ati uyu muntu hano hantu sinoja kuhaba ico ntikibuza yuko ashobora kuba ari abantu utarabibona baza hama bakagufata nabi weje kumbwira uti mbega abantu baturubika bomera gute nukuri nta gufata nabi umuntu n'imivumo gusa abantu bafata nabi abantu bareze nukuri nibabireke nta n'ikindi kintu umuntu yobahanura ntibibaho ibintu bariko barakora n'imivumo hama abari muri ayo makondisiyo abariko bafatwa nabi nukuri umwana yankoni wakura bishoboka nibahave hari igihe umuntu usanga avuze agashindiriya kubera ko yanse gusubira ruguru nasubire ruguru nasubira iwabo nimba hagihari kandi bomwakira n'iryo hariho uburyo azoba asubiye ko budashoboye donc buri hasi gato ntaco yaciye inzira hambere izoca inzira handi hama atakundi naho umwana yankuswa ni wakura nomubwira nti nasenge canke ni hazogera igihe vraiment imvura ihita mugabo nyongeye ko suje yacu ari mu rugo rucubaka nukuri sumwanya urugo rucubaka sumwanya wo kwakira abantu apana kubera ko urugo ari rushasha rukeneye kumenyana gusa namwebwe muri uko kumenyana kwabo namwebwe inshuti abajyango abagenzi muramenya none uko twakuze
ntituzi mu ngo zabo tuzinanye bajya ujya mugabo n'ujya mugore babanyuko yego cyane gose nta uhisha umwotsi inzira ikirashe ujya muntu ameze uko ujya muntu cyangwa ukavuga hariho n'abantu uvuga ati je hajya sinoje iwabo yego hajya sinoje iwabo rero waratanze amahigwe ya vya bindi bwo kuvuga ati reka ndabaha umwanya uratangura kubona atahantu n'ukuri ntaho noja kuba hariho amahigwe iyo utanze umwanya yo kubona kandi ukahiga burya ifopa ko mu buzima biyumvira batisha jeno jibujumbura nane jeno ja hariya cyangwa jeno ja kumugwa mukuru nane reka niyumvire niko bagira benshi reka niyumvire uriyo njeyo ukaca uvyumvira no munsi bukeye ukabugiye gusaba oya wamaze kumwiyumvira ni sawa imbere yuko ako niko ga impanonoba imbere yuko umusaba tangura umugendereza tangura umwimenyereza genda kumuramutsa taha atanicyo uramubarira muga kugira wige urabe neza wige terrain hama wewe nawe babanze kukubwira ati mpindaro uwo ugomba guha indaro banza uramubwira aze kumara indwi urabe banza urabe banza wige hari igihe vraiment hari abantu bazi guhisha ku buryo yo kwihishahisha ko ntaco abikoze ntuzokwita kumwikomo uzoba waragerageje muga hari igihe ugira amahigo ugasanga urabonye ko uwo muntu bitazokunda nakahe kantu wotekerera abantu bariko baja muri iyo nzira yo kugira ngo bubake donc abariko barashaka kubakana canke nubwo bataba bari muri iyo nzira ariko nabategura ejo hazoza bazobishikamwo tu nakahe kantu wobatekerera nakahe wobwira abamaze kubijamwo kuko urumva hari abamaze kubijamwo ahubwo uno munsi bari muri ivyo bibazo batabona ingene bobisohokamwo donc baramaze kubigwamwo hari n'abandi tureke kuvuga kuri kote negatif gusa hariho abakira abantu bakaba bariteguye ibintu bikaba bimeze neza nukuri Imana ikabahezagira abo bantu bakabakuza bagashika muri rwa rugero bipfuza rero ndiko ndavuga kuri za famille byamaze gushika uno munsi ibintu bitameze neza mu rugo kubera abo bakiriye canke donc ibintu byabaye nabi hama no kuri kote yabo bantu bashasha buca baja muri vyo nakahe kajambo batekerera tumira nk'abasozera ingemere bavuga mu gifaransa ngo mieux vaut prévenir que guérir reka mpere ku batarabijamo nukuri nimbuvize umugambi wo kubaka banza mube babiri abasiga urugo nabo banza mube babiri banza mwigane banza mubibemwo kenshi hari igihe Imana ishika ihezagira ugasanga ufise ayo mezi 9 gusa basha muri babiri ega n'umwana nijya buri iwanyu hariho ibintu aza guhindura bwebo banza mubibemwo abazi guharura hari abantu baba bazi guharura bakanarindira gushiramwo umwana gutegura utavuga ati hari n'ingorane bafise uravyumva ari bon izo nguvu zigira bake muguru inzu zigira vraiment je mvuga ko ari sawa mugabo banza mumenyane banza murabe ko ibintu bimeze neza banza murabe yuko aho hantu muba ari sawa banza murabe yuko ivyo bintu mubayemwo ari sawa banza urabe yuko igihe nimba ari inzu wubatse mu kuyubaka ukabona ati chambre principale yariyi banza urabe yuko izuba ridakubita fenetre wayishize ahatariho ugasanga wohindura icyumba mbega sha waramaze kuronka icyumba gifise igitutu ca bien waragishizemwo uwundi muntu nibigikunze banza urabe yuko wabubakiye araho mupanze kenshi iyo uri kuragira visite y'inzu bakubwira ngo chambre principale ni banza urabe yuko iyo chambre principale ari ivy'ukuri banza urabe yuko mu menuisier yari karakuba akubwira ati izi ntebe kikibaho urubaho nubakije banza urabe yuko byose ari sawa banza muryohe banza mwubake hama banza mwigane banza umenye ingeso ziwe hama uriko ntiwimana indaro mugabo itange mu mwanya wayo hama ababirimwo n'amaka abiri mbega uwo muntu wahaye indaro hariho uko yosubira inyuma hariho bahari bikunda nta a nta b nasubira inyuma kuko vyaranse bidakunda naho nimuganire umwumvishe ategerezwa kumva umwumvishe cyamuzanye hariho
gira amategeko. Hariho abantu rega bamerewe nabi kubera amategeko, batazi gufata ikibanza cyabo, batazi gufata ikibanza cyabo. Wowe uri umugabo uzi neza yuko uwo muvukana cyangwa uwiwanyu amereye nabi umugore wawe, mubarire. Wowe uri umugore uzi neza ko uwo muvukana cyangwa uwiwanyu amerewe nabi umugabo, mubwire. Byanse nukuri aragenda. Azi neza yuko atafise ahaja, ategerezwa kwita. Umwatsi w'indaro n'umwatsi w'indaro igenze neza, igenze ruto. Hama we nawe wabishitsemo ugasanga ahubwo ni wewe waciye uza kumererwa nabi gusumba. Nawe we n'uburyo bubiri. Mbega wosubira inyuma. Niryo woba ufise ahari hasi gusumba. Niryo woba uciye ugenda ahantu usubiye kuvoma no gusenya. Genda uvome, genda usenye. Uwo wari umwanya wabo, umwanya wawe nawe uzoboneka. Ahubwo havana ishavu ryo kucurondera, ryo kuja kurondera. Uravyumva ryo kuja kurondera. Atahugira nahone gira ishavu muri wewe ryo kurondera kugira uzohave n'ingoga. Ingorane y'abantu barashikirwa n'ingorane bakaca bazakira. Akakira ingorane sizo kwakira. Ingorane nizo kugwanya. Ingorane nizo kugwanya. Ushobora kudakunda ubu mugabo ufise ishaka, ejo canke hirya y'ejo bizokunda. Reka dushimire abashoboye kudukurikirana. Nibaza ko abashoboye kuronka umwanya kugira ngo batwumvirize nukuri muraba agaciro. Mwaharonkeye impanuro nyinshi, abiteguriye kuja muri zongo, abatarabishikamo canke ababishitsemwo, mwumvise ko twavuze kuri kote zose. Ababishitsemwo uko boshobora kubivamwo, abo biteguriye kugushinga ingo uko bigiye kuzogenda, umwe wese uko yotegura urugo rwiwe. Tubashimire cyane. Hama turakeneye amakomantere yanyu, mutubwire uko ikiganiro mwakibonye, mutubwire ibyo twokosora, ibyo tuzokongeramwo, muzana amasuje. Turakeneye kubona ayandi masuje menshi murungika, mukatubwira ibyo twovuga ko turiho kugira ngo dushobore gushikiriza, novuga gute, ibibazo biba haba mu mibereho rusangi, dushobore kubiganira ko hariho abantu benshi biza. Turabashimiye rero, naho ubutaha. Hama nanje ndashimiye Marlene yantumiye, ndashimiye n'abakunzi ba Mike and Mind Media. Hama naho ubutaha.